Amahoro kuri mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro, kaze mu mwanya wo kubashikiriza amakuru twabateguriye uno munsi, nayo agizwe n'ingingo nkuru arizo zikurikira. Bamwe mu banyagihugu ba hano mu gisagara ca Bujumbura baridogera itangwa ry'igitoro, aho bagenzi bacu baciye ku masitasiyo atandukanye, bamwe bakidoga bavuga ko ico gitoro gitangwa mu kajagari. Hatangujwe mu ntara ya Ngozi isekeza ryo gucandaga ibitungwa vy'impene, inka n'intama. Ivyo navyo bikaba vyaratewe n'inyonko yitiriwe yo mu kiyaya ca Rift. Izo ncanco ngo zikaronswa aborozi ku buntu. Mu kanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka ano makuru tuyatangurire mu bijanye n'imigenderanire. Uguhanahana ubumenyi ku mashuri yigisha ivy'intwaro mu bihugu vy'u Burundi hamwe n'Ubufaransa ngo bifise akunguko ku mugambi wo kwigishwa intwaro mu vy'ubutunzi. Mu nama yatunganijwe n'ikigo cigisha ibijanye n'intwaro hano mu Burundi ENA, userukira igihugu c'Ubufaransa hano mu Burundi akaba yavuze ko yizeye ko iyo migenderanire hagati y'ayo mashuri izonabandanya nyuma y'uwo mugambi w'imyaka 2. N'inkuru tubaza Jean de Dieu irakoze. Inama yerekeye intunganyo nshasha mu bijanye n'intwaro yakoraniye mu gisagara ca Bujumbura mu nyubakwa z'ishure ryigisha ivy'intwaro ENA, umugambi PADEF werekeye gufasha mu ntwaro ijanye n'ubutunzi. Uguhanahana ubumenyi hagati y'amashuri abiri yigisha ivy'intwaro mu Burundi no mu Faransa biri mu twunguko two mugambi, nk'uko umuyobozi mukuru w'ishure ENA abishikiriza. Twagombye kwerekana ibikorwa nyamukuru vya institution imwe muri izi zacu no kwerekana ku mugaragaro ivyo dusanzwe dufashanya n'iryo shure Institut National de Service Public biciye mu buserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa mu Burundi, n'amashure afise intumbero n'ibikorwa zimeze kumwe. Naco gituma rero wanashaka dukorana kugira aho tugejeje gufasha mu vyo gutunganiriza abakozi ba leta mu kubagirira ico no kwita renforcement de capacité mu vyo basanzwe bajejwe, aba tubashiramo kugira tugume turahura turabe babaho bagejeje nabo barabaho tugejeje, ivyiza vyabo tubishire mu byo dusanzwe dukora, nabo ivyiza batarashika ko babona hano babishire mu byo basanzwe bakora. Iyo migenderanire ngo ikabishinzwe hagati y'izo nzego zibiri, nk'uko waserukiye userukira Ubufaransa mu Burundi abimenyesha. Yizera ko izobandanya inyuma y'uwo mugambi w'imyaka 2. Je crois qu'aujourd'hui on a turizeye cyane ko imigenderanire izobandanya hagati y'izi nzego zibiri bitarinze guca ku buserukizi bw'Ubufaransa. Ni imigenderanire igiyeho rero hagati y'aya mashuri yigisha ivyigwa vy'intwaro. Ivyo biradushimisha. Ishure ENA ritegerezwa kwitangira imbere mu bijanye n'ibikorwa vyaryo, kuko ibijanye n'iki gisata birihuta cyane. Ubu havuga ibijanye no gutunganya iki gisata ku buhinga ngurukana bumenyi. Tout va très vite, on parle de e-administration, administration électronique. Umuyobozi mukuru w'ishuri ENA avuga kandi ko uwo mugambi werekeye ahanini kukarihiriza ubwenge abakozi ba leta ibikorwa n'iryo shure. Tubandanye nano makuru mu gisata c'ubudandaji b'igitoro, aho bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bidogera itangwa ry'igitoro ku masitasiyo amwe, aho bagenzi bacu baciye nko kwibarabara rya 4 mu Buyenzi, ahari sitasiyo bita Mogas, abari bagitondeye bakidoga ko ico gitoro cariko gihabwa bamwe kandi mu kajagari, bagasaba bijejwe kubitorera umuti. Nicole Ninahazwe. Hari nk'isaha 4 z'igitondo igihe twashika kuri ya Chemical Company iri mu Kigobe. Iyo ni imwe mu masitasiyo make ariko atanga igitoro. Hakaba hibonekeza imirongo miremire y'abarindiriye ico gitoro, nkuno yunguruza abantu. Kubwiwe ngo naho haheze umwanya utari muto, arafise icizere ko havashikirwa. Ndahise ngaha 2:30, hanyuma twatweze isaha 4:46. Ngo cizere ndagifise nyene mu kwizera nk'uwemera Imana, mugabo birakunda gushika ko wizera ugasanga kiragukamiye ko ushikira ipo.
naho biruko kuri station Mogas iri mu Buyenzi ku rya kane icizere si cinshi ku barindiriye ico gitoro. Hari imyidogo n'umwiheburo kubaje kunywesha aho basigura ko harimwo akarenganyo mu itangwa ry'ico gitoro. Ku munsi w'ejo wa gatatu no kuvuga harapakuye imodokari zibiri z'igitoro, haraje abantu biwe asanzwe agihereza baranywa, ikindi barapakira mu marudipe baratwara. Mugabo abantu bafise amakwasteri yo kunguruza abantu baragerageje gutondera igitoro baragihiga barakibura. Ikitubabaza nuko ico gitoro kitariko kiratangwa, twaguma tubona ibisi zitonze ariko zidahabwa igitoro. Ujejwe iyo station nahatashimye kuvugira ku vyuma vyacu yasiguye ko atakarenganyo karimwo kuko hari amashirahamwe afitaniye amasezerano nabo yarisha imbere bikaba ngombwa ko bayaherako. Ku ruhande rw'abaje kunywesha bataronse igitoro babona ko ahubwo ari uburyo bwo kukigurisha kuri magendo, bagasaba abajejwe intwaro gukurikiranira hafi ingene ico gitoro gitangwa. Tubananye nano makuru mu gisata c'ubworozi aho hatangujwe kuri uyu wa kane isekeza ryo gucandaga inka, impene n'intama. Ivyo bitungwa rero bikaba vyari vyaratewe n'inyonko yitiriwe iyo mu kiyaya ca Rift. Iryo sekeza rikaba ryatangujwe hariya mu ntara ya Ngozi n'umunyamabanga ntayigarizwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ari kumwe n'umuyobozi mukuru araba ibijanye n'ubworozi. Izo ncanco rero ngo zikazoronswa aborozi ku buntu kuko zarishwe na leta. Iyo nyonko yitiriwe iyo mu kiyaya ca Rift rero ikaba yari yaratumye leta ifata ingingo zitandukanye harimo nko kubuza ukubaga ivyo bitungwa hamwe no kubuza uruja n'uruza rwavyo. Iyo nyonko rero ikaba yari imaze gutuma haba inka zirenga 400 zipfa hamwe n'inka n'intama nazo zirenga 200 nazo nyene zipfa. Tukiraho nyene mu ntara ya Ngozi mu gisata c'ubworozi hatanguye kugurishwa impene zo mu mugambi wo mu vyegwa, impene zo mu bwoko bwa Alpine. Izo mpene rero zikaba zari mu gihugu haraheze imyaka ishika 8 aho imimwe yashika mu gihugu ifise agaciro k'amafaranga ashika ku miliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi. Ubujejwe rero uwo mugambi wo mu vyegwa ahororewe impene za kijambere ndetse zishobora no gukamwa, akavuga ko zagurishijwe kubera ko zitagitanga umwimbu ukwiriye. Akamenyesha kandi ko ubu batumye ko impene zo mu bundi bwoko bita gala. Izo mpene rero mu kugurishwa bakaba bisunga ibiro zifise, aho ikiro kimwe caharugwa ku mafaranga y'amarundi 600. Mu gisata c'agateka kazi na muntu amashira hamwe haranira agateka k'abakenyezi asabwa gushira ingufu hamwe kugira abakenyezi bashike kwiterambere rirama. Bishikirizwa na Fikiri Nzoyisenga harongoye ishiramwe Semerera. Hakaba hari mu nama yo kurabira hamwe uko agateka kazi na muntu uko agateka k'abakenyezi kifashe mu Burundi. Ikaba rero ari nama yo mu karere yahuje abo mu bihugu vy'u Burundi, Cameroon hamwe na Congo. Ni nkuru tubaza Lidi Gahimbare. Muri iyo nama yahuje amashirahamwe ahanira agateka k'abakenyezi akorera mu bihugu nka Congo, Cameroon hamwe n'u Burundi babanje kurabira hamwe uko agateka k'umukenyezi kifashe muri ivyo bihugu. Aho mu Burundi basanze hari intambwe imaze gushirwako nko guhabwa ijambo no gushirwa mu nzego zifata ingingo gushika kuri 30%. Nubwo vyifashuka ariko abakenyezi bari bitavye iyo nama batuwe mu Burundi bavuga ko hakiriho ivyo gukora kugira ngo bashike muri 2030 ku cifuzo kigana ku iterambere rirama no kungana kw'ibitsina. Dukwiye kuja hasi ku mitumba tugahera mu miryango, hajya hari papa mama abana, hogira tuti abana bose barangana ko bihera hasi. Nakuzenze ngo nduwo hasi ninda nkura nzigo nduwo hasi, ariko mu muryango fatwa nk'umuhungu musazanje nkura ndi fier fise estime de soi. Nyere yabuze mu bakenyezi tunda dukora tuba turi munsi, ariko uyu munsi mugani tuje ku mitumba tuduserukira abandi, tuje mu miryango bakobwa mwana bahungu natandukanye zo rihari. Nzozuma bakura ci ubwenge, bakura fise kwiyemera, bakure by'ukuri bumva ko bangana n'abandi hama baronka uburenganzira bwabo. Ariko turashima aho bigeze gushika. Fikiri Nzoyisenga aserukira ishirahamwe Semerera rikorera mu Burundi avuga ko ataterambere ry'umukenyezi ryoshoboka abagabo basigaye inyuma. Ikindi naco ngo amashirahamwe akorera muri ico gisata akwiye gukorera hamwe.
Ifu guhimiriza abakenyezi pana abakenyezi gusa mugabo n'abagabo kuko abantu benshi barakumigwa batazi yuko bariko barakumigwa ugasanga ibintu byinshi babibayemwo batazi ko ari ibintu biteye kubiri n'amategeko nico gituma rero twe tubona ko hakwiye kwanza kuba isekeza yo kumenyesha abantu abakenyezi kubijanye n'agateka kabo mugabo ico tubona gikenewe cyane gose nuko amashira hamwe aharanira agateka k'abakenyezi harageze yuko tuja hamwe harageze yuko dukorera hamwe harageze yuko dushira ingufu zacu hamwe kugira tugire dushire ku kintu kiboneka. Abitavye iyo nama bavuye mu bihugu vya Kongo na Cameroon bakaba bashikiriza ko bungutse byinshi ku Burundi ko bagiye kubandanya gusaba kugira ngo umukenyezi muri Afrika maze no kwisi ashobore gutera imbere. Mu makuru yo mu makungu leta ya Iraq yashizeho ikigandaro mu gihugu cyose ni nyuma yaho habereye igitero kigahitana abantu 9 amakuru dukesha France 24 akavuga ko ivyo bitero vyegekwa ku gihugu ca Turkiya aho cama gikora ibitero igihugu ca Turkiya rero ngikaba kiriko kirarondera abagwanyi b'abakurde PKK inkuru tubaze Sheila Irambona. Akwamenyesha ko karakajagari kuri ivyo bitaro inyuma yaho habereye igitero mu buraruko bw'igihugu igitero cahitanye abantu baba 10 harimo n'abana uno mugabo avuga ko vyari biteye akoba ko vyari imboneka rimwe ayo makuru amenyesha ko abahitanywe n'ivyo bitero bari bagizwe ahanini n'abayisilamu b'abanya-Iraq bari bagiye mu misozi y'abakurde kugira bahunge izuba leta ya Iraq ikaba yagiriza Turkiya kuba ariyo yagize ico gitero ngo kubera kuva mu kwezi kwa ndamukiza leta yagize ibitero ku mugwi w'abakurde PKK umugwi ufashwe n'iyo leta nk'abihevyi uwo mugwi ukaba uharanira ukwikukira kwa karere ka Kurdistan kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 1984 ubuserukizi bwa Turkiya muri Iraq kaba bwagiriza abihevyi kuba barakoze ivyo bitero Iraq nayo ikaba yatahukanye uyiserukira muri Ankara umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu we ko abatwara bose bo muri Iraq bavuga rumwe kuri ivyo bitero leta ya Iraq ngo ikaba isaba ko Turkiya yovanaho inteko zaho haraheze imyaka 25 inteko zari zaje kugwanya abo bakurde ayo makuru kandi akarangiza avuga ko izo nteko ziyamirizwa n'abanya-Iraq ngaho muri Baghdad no muri Najaf userukira Turkiya akaba yirukanywe muri Iraq ngo ivyo akaba ari kimenyetso gikomeye ku bugenzi bari bafitaniye n'ico gihugu ababanyi bafise ivyo basangiye vyinshi nko guhanahana urudandazwa vis-à-vis de son voisin turc l'un de ses premiers partenaires commerciaux. Nino kuri yo nkuru y'ibitero vyaho mu gihugu ca Iraq duciye turangiriza ko ano makuru twabateguriye uno munsi dushimire abafasha kanya bakayakurikira shimire na bagenzanje bamfashije kuyatororokanya mu mandanye mukurikira n'indi biganiro vya televiziyo Isanganiro.